Abayobozi ba gisirikare mu burasirazuba no mu burengerazuba bwa Libya bemeranijwe kurenga kugatandukanya no kurinda itora ry'abanyalibiya rikaba mu bwisanzure. Abasesengura ibintu bavuga ko ubushyamirane bututumba hagati y'ubuyobozi bwa gisirikare n'imitwe ikomeye yitwara gisirikare muri Sudani bigaragaza igitotsi kikiri hagati y'ingabo zihanganye kandi ko bishobora gutuma bitoroha gusubizaho ubuyobozi bwa gisivili. Urukiko rw'ubujurire irava muri Maroc mu ijoro ry'ejo rwongereye ibihano abagabo batatu bashinjwe gufata ku ngufu umwana w'umukobwa. Ni nyuma y'uko icibwa ry'urubanza rya mbere rikongeje uburakari. Umwe yahanishijwe imyaka 20, abandi babiri 10 buri wese. Igisirikare cya Burkina Faso cyatangaje ko kigiye guhaguruka kigaha igihugu uburyo bwose bushoboka bwo kurwanya ibitero by'abajihadiste. Naho muri Ethiopia ubucuruzi bwongeye gukorwa mu mijyi, hari n'urujya n'uruza rw'imodoka mu ntara ya Amhara nyuma y'icyumweru hafi cy'imyigaragambyo yaranzwe n'urugomo.